ni ukuvuga ngo inyonga zayo, amaso yayo, ni ukuvuga umuntu nk'uyo, ni ukuvuga ngo Imana imwoza kw'amaso yayo. Haleluya! Ndanezerwa no kumenya yuko inyonga z'Uhoraho zama kuri jewe. Nezerwa muntu w'Imana kumenya yuko uri umugororotsi w'inyonga z'Imana ziri kuri wewe. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abera bo mw'isi, abera bo mw'isi nibo ntore Uhoraho anezererwa bonyene. Yesu ashimwe. Mbega abera bo mw'isi turimo, urimo, umenye yuko nyonga z'Uhoraho ziri kuri wewe. Yesu ashimwe. Iratugwanira, iradutabara ngo numufasha atabura guseruka mu magorwa. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, ziri kuri uyu muntu adatambama, adahengama, ziri kuri uyu muntu yitondera ibyagezwe by'Imana. Inyonga z'Uhoraho ziri kuri we, kandi ngo n'amatwi yiwe ayagira gute? Ayabangira ugutakamba kwawo. Amen. Amen. Hariho umuntu yibaza yuko Imana izomwumva kuko yoba yasenze cyane. Oya, Imana ikumva ko wasenze cyane. Imana ikumva kuko uri iki? Umugororotsi. Imana ikumva kuko ugenda ugororotse utunganye. Naho uhamagaye ikikumva. Yesu ashimwe. Inyonga zayo ziri ku bagororotsi, n'amatwi yayo irayabangiye ugutakamba kwabo. Umugororotsi atakambye Imana iramwumva. Yesu ashimwe. Imana iduhezagire. None tumere gute? Tuyigororokere. Amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Tuyigororokere. Tuyigororokere. Aho niho hariho ibanga ryo kuroranirwa. Niho ibyacu bizogenda neza, tukagira amahirwe, tukagira ukuboko kwiza. Niho bizogenda neza. Yesu nashimwe. Bizogenda neza, bizogenda neza niwayigororokera. Inyonga z'Uhoraho ziri kuri wewe, amatwi yayo ayabangira ugusenga kwawe, gutakamba kwawe. Imana ishimwe. Yutakambye Imana irakumva. Ndiko ndasoma amajambo naribajije, none mbega burya none umugororotsi ntageragezwa, ntahura n'amageragezwa, ntahura n'ingorane? Nawe wovyibaza ati none umugororotsi ntahura n'ingorane? Woshobora kwibaza ati none jeweho ndi umunsi ko ndi mu bibazo, ko ndi mu ntambara nyinshi, none aha ndi umunyabyaha pe. Gace baza ngo uri umunyabyaha, nagwa ndakuremeshe naho uri mu bibazo bimeze gute, ugororoka uzi ugororoka, nturi umunyabyaha kandi si ibyaha wakoze. Yesu ashimwe. Nturi umunyabyaha. Ni ukuvuga ngo umugororotsi arahura n'intambara, arahura n'amagerageza, ariko nahura n'amageragezwa hariho inyishu. Yesu ashimwe. Nagomba mvuge kuri iyo nyishu gave turangiza. Aha nyene muri ya Zaburi ya 34 ku murongo wa 19 turabe ico havuga. 34 ku murongo wa 19 bahabo haravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho
ayamukiza yose. Vuga ati amen. Amen. Amarushwa y'umugororotsi. Hariho agakorasi bararirimba ngo amarushwa y'umugororotsi ntawe yoba yeshate uhoraho ayamukiza yose ukwangana. Murabyumva none? Amarushwa yandi y'umugororotsi. Umugororotsi agororokera Imana, akorera Imana. Bibiri ivuze ngo amarushwa yiwe ni menshi, sinamakeya, ni menshi. Kubera ko ari menshi, no kubera ko aba yacumura. None biza wacumura, ntibiza umeze neza. Mbere ndagomba kubwira, muri kijya gihe nyine umeze neza, ugororotse neza, ugororera Imana neza, usenga cyane amasengesho menshi, bijya bihe nyine uzoce witega iki? Uzoce witega intambara, uzoce witega amageragezwa, kuko Satani aca agira gute? Aca akoroka nk'umuravyi. Urabyumva? Aca akoroka nk'umuravyi. Abigishwa ba Yesu baragenda barakora ibintu bigenda neza, abantu barasenda abadayimoni. Yesu yabatumye, ikiganza c'Imana kijana nabo. Hanyuma rero bagaruka gutanga raporo, baravuga ati mwami, iyo wadutumye ibintu byagenze neza, nukuvuga ngo n'abadayimoni turasenda mu izina ryawe. Ati nibitanga. Ariko Yesu aravuga ati umfera, nimunezerwe n'ibyo, ego n'ibyiza byabaye. Atari ko reka ndababwire jewe nanje ico nabonye Satani agize akorotse nk'umuravyi. Akorotse nk'umuravyo, yashakuye. Mugabo aca arababwira ati ariko ndabahaye ububasha. Haleluya. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo n'ubushobozi bwose bw'abamugwanyiza. Turi kumwe nawe. None Satani ntaca akoroka. Akoze Imana. Satani aca akoroka nk'umuravyi. Aca akoroka. Ariko Bibiliya iravuze ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi. Kubera ko ari menshi, nuko uwo mugororotsi nyene Satani aramugomba, aramwanga, agomba ngo amukure muri ubwo bugororotsi, agomba ngo amunyaga ayo mahoro, agomba ngo amunyaga uwo munezero, agomba kukunyaga ko gakiza. Nico gituma guteza amarushwa menshi. Bibiliya ivuze ngo ni menshi, mugabo uhoraho bumvise baragirane barayadukiza. Haleluya. Barayamukiza yose. Ntituzoreka kugerageza gurana intambara, turacari mwisi. Nagomba nakubwire ngo uhoraho ayamukiza yose. Ayo marushwa urimo, ayo magaragazwa urimo, ntucike intege, shikama, ushira ubwoba, uhoraho azoyagukiza yose. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo naho tuzoca hehe mu nzuzi, inzuzi ntizizogirane, ntizizoturengera. Naho tuzoca mu muriro, imbehe z'umuriro ngo ntizizotubabura, tuzoba turiko turagirane. Turavugutirwa ngo tuvemo tumeze gute? Twaramye, twaramuye. Haleluya. Yesu ashimwe. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho ayamukiza yose. Nagomba ndongera kubwira, muntu w'Imana, reka gutamba, tandukana n'iki
shikama. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo umugororotsi naho ageragezwa hahebwa. Amen. Arageragezwa akaba mu ntambara nyinshi ariko ntahebwa. Imana ishimwe. Imana ntizoguheba. Amen, amen. Dusome Zaburi ya 37. Urabona ko umugororotsi atahebwa. Ntahebwa. 37 umurongo wa 37. Yesu ashimwe. Iracyaduhetse. Ntizoduta. Ntizoduheba. Ntiyatwururukije. Ntiyaducukije. Turacari hehe? Umugongo wayo. Turacari mu mugongo. Amina. Amen. Nihuri. Ntizoguta. Ntizoguheba. Mwabonye ryaja 37 Zaburi kuri 37 havuga ngo witegere 37:25 aho turasoma hanyuma 37:25 aravuga ngo ni umusavyi Imana yabivuze uhereye nkiri muto none ndashaje. Ninde? Ni Dawidi. Ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe. Imana ishimwe. Umugororotsi ntahebwa. Urageragezwa, uraca mu ntambara, mugihe Imana ntiguheba. Oya, ikugumiza kwinyonga zayo. Yesu ashimwe. Ntiguheba, iragaruka ikagutabara. Imana ihabwa icubahiro. Iracaguhetse naho uri muri ibyo bibazo, uri ngaha mu mugongo w'Imana. Yesu ashimwe. Uri mu biganza by'Imana. Nta mugororotsi yahebwe. Agakora sinarimu akunda. Nta mugororotsi yahebwe. Sanengo yibagiranwe. Aocha mu bikomeye. Abariko aravugutirwa. Yesu ashimwe. Nta mugororotsi yahebwe canke ngo agirene ngo yibagiranwe. Naho yoca mu bikomeye abariko aragirane uriko uravugutirwa. Kandi niwapfa muri ibyo bibazo uzovamo baramenye kurusha izahabu. Yesu ashimwe. Haleluya. Musavye Imana yo baravuga ngo uhora arazi inzira ncamo, arabizi ibyo ndimo, kandi ngo ninamara kubivamo nzobona avugutiwe. Kandi niko vyagenze. None ubu yarahebwe? Ntiyahebwe. None harya ntiyari yakubititse? Yobu yarakubititse ariko ntiyahebwe. Kandi mu nyuma ngo yarose umugisha uruta uwa mbere. Amen, amen. Nakwifuriza muntu w'Imana uri mu bibazo uzobona umugisha uruta uwanje. Amina. Nakwifuriza kuzobona ubwiza uruta ubwanje. Nakwifuriza kuzobona umunezero uruta uwa mbere. Haleluya. Nakwifuriza kuzogira amashimwe aruta ya mbere. Kuko naho uri muri ibyo bibazo ukomeje kugororoka, Imana ntizokwibagirwa. Yesu ashimwe. Amen. Usomye amajambo y'Imana muri ya Zaburi nyene 37:37 naho havuga ngo witegereze utunganye urabe umugororotsi kuko amaherezo y'umeze atyo niki? Niki? Munani imbere y'Imana. Munani iherezo n'amahoro. Yesu nashimwe. Iherezo n'amahoro. Ndagomba ndakubwire rero umuntu w'Imana,
n'iri banga ryo kuroranira. Hari aho hari ibyo warashoboye gutambamamo ugahengamiramwo ukava mu murongo w'ijambo ry'Imana, kandi ampwemu yera yakweretse ibyo wahengamiyemo. Turaguhamagaye uyu munsi utandukane nabyo. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo tandukana n'ikibi, gukora ibyiza, urondera amahoro kugira ngo yashikire, urondera umunezero kugira ngo uwushikire, urondera umugisha w'Imana kugira ngo uwushikire, urondera ubwiza bw'Imana kuko biriho, ubishikire. Ni wowe birindiriye, biriho, ubishikire. Tandukana n'ivyo biri waroyemwo, tandukana navyo, tandukana n'ivyo bintu watambamiyemwo. Hari ivyo watambamiyemwo muri iki gihe, hari ivyo bita amajambere ariko atariyo, amajambere ariko ari urupfu. Bivemwo kandi ugeze ngaho, hanyuma rero urondera amahoro uyashikire. Imana nibahezagire, Imana nibagirire neza. Amaraso ya Yesu ari hano, amaraso ya Yesu yo kweza, amaraso ya Yesu yo guhumanura. Haleluya! Amaraso ya Yesu ari hano, amaraso yavuye ku musaraba yo kongera kukweza no kuguhumanura muri ibyo bintu watambamiyemo, muri ibyo bintu waroyemwo, utandukanye navyo kugira ngo umunsi ubone ukuboko kw'Imana, ubone ukuboko kw'Imana. Yesu abahezagire, Yesu abafashe, Yesu abakomeze, mubone ubwiza bw'Imana, mubone ikiganza c'Imana, mubone inkomezi z'Imana, mubone ugukora kw'Imana, mubone ingene Imana iri mu bantu bayo, mubone ingene Imana ikomeza kuyerekana. Yesu nashimwe. Reka rero dusenga Imana. Imitima yanyu Yesu arayizi, ibyo wayizaniye Yesu arabizi, ibyo ufukamiye Yesu arabizi. Bibwire Yesu, ubimubwire kandi utandukane navyo. Hanyuma rero hari icyo usaba impanuro abakozi b'Imana, uzobasangaho hariya bakorera, muvugane baguhe impanuro kugira ngo ukomere ushikame, ntagire ibishobora kunyiganyiza. Yesu abahezagire. Kadoye kaze mwarimu Mujimi agarara. Yesu Kristo mwana w'Imana nzima, turagushimiye kuri uno munsi kubw'aya majambo y'ubugingo ubw'ishengero ryawe. Mwami, turagushimiye ko watanze ijambo kugira ngo ribe itara rimurikira abantu kandi ribe nk'icirore birabamwo kugira ngo babone ingene bameze. Turagushimiye ko watanze ijambo igihe warishikiriza umusavyi wawe Yosuwa mwene Nuni. Mose yari amaze gupfa, urabona ko atawundi yotwara Abisirayeli ngo bashikane mu gihugu wasezeranye. Ucuramubwira ati ariko Yosuwa, nubwo ndakugiriye ubuntu nkaguha kurongora aba bantu irihanga ringana gutya, ati rero ndakubwira neza kugira ngo uzoshobore kugira amahirwe n'ibyo bigende neza. Ati ndaguhaye igitabo, ico gitabo umusavyi wanje Mose yanditse arije ndamutegetse, ati uze wamukirimbura ku murango no mwijoro, usome muri ico gitabo kugira ngo ntuzutambamire hirya, ntuzoje ibumoso canke iburyo, uzogume mu nzira yo kugororoka kugira ngo ibyo bize bigende neza. Ati kandi niwabigenza gutyo nta n'uzoshobora kuguhagarara imbere. Arico gituma waciye utanga amasezerano, uravuga yuko umugororotsi ngo azobaho neza, ngo naho yoca mu bikomeye bariko arageragezwa. Turagushimiye, haleluya, urakoze kuri uno munsi. Turagushimiye twumvise ngo amarushwa y'umugororotsi naho yaba menshi ngo ntiyotera ubwoba umuntu ngo kuko uyamukiza yose. None aba bantu rero baje kuri wewe baratambamye, barumva aho bakatiye ibumoso bagakatira iburyo, baravuye mu nzira zo kugororoka. Hariho ibyo bavuze, hari ibinyoma bavuze, ngo umuntu yipfuza kuramba, ngo agomba gutungana, ngo atandukane n'ibibi kugira ngo akore ibyiza, kandi ntavuge ibibi, ntavuge n'ibyo kubesha. Turagushimiye ko wumvishije aba bose rero bafukamye hano n'abantu bawe, aba niwe wabazanye. Mugabo tugushimira ko hari amaraso ya Yesu Kristo umwana wawe watanze umukungu
amaraso aruta impene n'intama, aruta n'ibindi byose. Uwo ko yabaye umuhereza akaba n'ikimazi, maraso yiwe arabeza. None rero ni Yesu umuntu wese, aba bantu bose bavuze ati Mana nari naratambamiye ibumoso n'iburyo, narahushije inzira, none ndagarutse mu nzira. Basubize mu nzira yawe yo kugororoka, ubezesha amaraso ya Yesu Kristo, ubezesha iri jambo nyene bumvise, iri jambo ribeze, kuko avuze ngo kubw'ijambo nababwiye muramaze kwezwa. Nibezwa n'iri jambo ribe mu mitima yabo, ku ngingo bafashe yo kugenda bagororotse no gutumbera wowe Yesu wenyene. Urakoze, turagushimiye kubagirira imbabazi, kandi umuntu wese yumva amahoro y'Imana, ibyo ariko biramurega bitabugwe byose asubire kumva y'amahoro asendanisha nk'uruzi mu mutima, wumve za nzuzi z'ubugingo zigarutse. Urakoze ko byumvise kandi ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisavye, amen.